baririmbye nka Jebure na Urumogi kandi ntatabinwa abandi sinzi kubera abo tumaze kwicarana bamwe ndazi ibyo bafata ya ugakora rimwe bikanka gerageza kabiri vyanse ushike no kw'icenda byose birashoboka hari igihe usanga amahigwe ari kw'icenda n'inusu hama ugashika ku cyo wifuza nyita cankuziyano gato karakora iyi si ya nkorora y'abandi iyi ni ya nkorora yadushikanye hahandi imwe dukangurira gukora ivyo bananiwe ya nkuko mubibona rero ndi mu kibanza ciza ikibanza gisa neza cyane mfise umutumire adasanzwe mu kanya gato ye muramubona vipi meze neza kumenga urafise ubwoba ahubwo bw'ikimana je ko nagira ubwoba ariko tutabeshanye kwanza uraberewe kwanza sana kabisa kumengo wari waje witeguye ubwo ntiwacuja mu isoko uyu munsi nyene bro happy vraiment je namamberewe buri munsi kabisa nizo swagazi wawe none nogira gute no yes bakunzi ba KMTV turi kumwe umutumigwa mwiza cyane reka tangure nkuko vyama umusirikare mu kwinjira mu kibuga ayinjira rasa nawe reka yinjira rasa ni uvuga nkumviriza umora ku mutima umba hafi yo nataye ubwengeye umora ku mutima umora ku mutima umora ku mutima. This is your Wizzy, the number 1257. The Wizzy number 1257 Wizzy King numwe mu baririmbyi bariko barakora cyane ariko bya bintu nyene vyamaze kutuzingamika barakora muga ntibasohoka mbega habuze iki niyo mpamvu KMTV yamaze kuza tubasohore ku nguvu yes Wizzy King vipi sasa poa tu mugume ngo hari akantu kabuze bro gutemani wabije buri muntu byose ni fresh to kume ngo uraberewe wambaye neza ariko hari akantu ko kuryoherwa nabuze braza kuryoherwa nuko nyene vraiment si mbona ko norenza ngaha atari nk'umukomediya je ngo ntwenze yes sir icatumye turondera Wizzy King afise ibikorwa vyiza afise ibikorwa yakoze ni nayo mpamvu uyu munsi twaje tumurondera hasi hejuru aho afise indirimbo yise ku mutima. Wizzy King tubwire rero muri vyinshi kuvyerekeye indirimbo ku mutima. Indirimbo yanje ku mutima vyinshi no ivuga ko nuko ari indirimbo nziza kandi iri out umuntu wese ashobora kuyiraba ciye kuri channel yanje ya YouTube Wizzy King 257. Ni nziza gute nivyo dukeneye kumenya iyo ndirimbo ni nziza gute? Ni nziza kubera commentaire za ifise abantu bamaze kuyumva ibyo bavuga yuko ari nziza atamuntu numwe arayigaya ikintu novuga kwibuzemwe umwanya ni promotion gusa kweri nawe bundiho indirimbo yanje ni nziza kabisa. Reka twihoze ivyo bamaze kuyumva uyu munsi twamaze kuronka nyeneyo turashaka utubwire rero ide yavuye hehe iyo ndirimbo? Ide yo gukora iyo ndirimbo ni za ide nyene z'abaririmbyi ntitwokigira turi ibintu turirimba nyene nari njyamye mw'ijoro ndavyiyumvira kushaka gukora indirimbo yitwa ku mutima bivanye n'ukuntu usanga abantu babayanye mu rukundo canke mu bindi ukabwira umuntu ati umpora ku mutima nubwo uri kure umpora ku mutima kabisa. Ni true story? Siyo true story, twe turirimbira abantu kugira baryoherwe babandanye ubuzima babutwara fresh. Kwereka abaririmbyi benshi iminsi yose inkuru bakozeko inkuru yanyu mwama muvuga ngo turirimbira abantu man urumva kuririmba n'umwuga sinovuga ngo ndirimbe true stories wanje no havuna nsanga nahejeje kuririmba. Sigura ko Wizzy King uyu munsi atamuntu abafisa mu ntibikenewe cyane mugabo novuga ko atawuhari. Ntibikenewe cyane bro? Ntibikenewe. Kandi waramuririmbiye ko kuri ku mutima? Sinabwiye ko naririmbiye abakunzi b'umuziki. Abakunzi b'umuziki yes. Turashaka rero tubwire kandi kubijanye n'umuririmbyi mwashoboye gukorana Magic Ngorongoro wateretse intanga ingana gute? Kugira dukorane kwanza na Kingorongoro twanje turaba abagenzi hama ndamubwira project z'indirimbo yanje nkeneye gukora so arazitahura hama turakora akazi tutarinze kuraba ivyo umuntu afise n'ivyo adafise kuri gwa rukundo nyene rw'abartiste bacu.
kuri rwa rukundo nyene niyo mpamvu bakoze ikintu kizima kikaza kimeze neza ati kingorongoro nta mahera yamusavye. Bro mbwira rero intambamyi uri kurabona kuri irya ndirimbo yawe ni izahe? ya intambamyi si nyinshi cyane ariko zirahari kubera ndagerageza kurondera uburyo bwose ndayipromotinga mugabo ntirashika aho nshaka kugera, aho nshaka ko igera. Umva izo ni intambamyi zikomeye kuri irya ndirimbo. Ushaka kwigera he? Shaka kwigera kure cyane imenyekanishe Wizking ninde kubera ifise na video biroroshe kumenya umuntu biciye mu ndirimbo yiwe kandi vyoroshe cyane. Ni video isa neza cyane ifise amasanamu atagase. Bro yagutwaye amahera angana gute? Oya vraiment ni menshi mugabo sinayavuga igitege. Nakabanga. Nakabanga cyane man. Nibibi kwirata usanga kwirata uzuri kwerekana ico wamaze bro. Icyo namaze bakibonera ku masanamu nyene nikijya nyene kabisa. Aha ni indirimbo yagutwaye uburyo ndazi ko atari bukeye naho wanse kubuvuga ariko umengo promotion ntikwiye habuze iki bro? Habuze sinzi ikintu kibuze urumva ni muziki wacu utaragera kure utaragira abantu benshi bawushigikiye tukiri muri bya bindi byo kwirondeza yani umuntu avuma kubera chance sikuvuga ngo uvuma ngo kubera ngo ririmba neza oya urashobora kuvuma atanubwo uzi kuririmba bivanye n'icese ziwawe urumva umuziki wacu uracari hasi mugabo uri kuraduga pole mugabo ntabyo ndabona neza je. None habuze iki kugira ngo izo chance ziboneke kuri Wizking? Si kuri Wizking gusa ni benshi bifuza gutera imbere mugabo cyane turonka abantu badusupportinga biciye mu nzego mu buyobozi bukuru bw'igihugu n'abarabe bitewe umuziki turabakozi nk'abandi. Yes uyu munsi birashitse urahuye na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu ni giki wo musaba bwa mbere? No musaba byinshi mugabo gikuru no musaba nuko yoshira itegeko riha agaciro umumizisye uwo ari we wese mu Burundi. Isigura ko gushika ubu vraiment agaciro sikirenga kabisa ku baririmbyi bo mu Burundi. Ubibonekera hehe kwa agaciro atari kirenga? Bibonekera kuri uko ushobora kugenda kusaba interview ahantu ku radio kanaka ugasanga ntibakwakiriye nkuko bategerezwa kukwakira kandi uba witanze watoye amahera wagiye muri studio wafashe umwanya wahevye wakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo usobore kubahereza ikintu ciza mugabo ukabura support yani nivyo bintu nizo ngaruka mbi dukunda guhura nazo keshi. Ufise indirimbo imwe ku mutima yonyene canke hari izindi ndirimbo wakoze? Ndafise izindi ndirimbo, ufise indirimbo zitari zike zigera kuri 4. Urumva ari ya mbere yitwa kukiwa ntaye, hariho iya kabiri yitwa service, hariho n'iya gatatu yitwa mbarira, iya kane ni ku mutima. Ku mutima uri kuraraba ingene zigenda zirarutana ku bijanye n'amaviews ubona ari ya ndirimbo itwara izindi ni kubera iki itwara izindi? Indirimbo ntizishobora kunganya amaviews kubera uko bucana yandi ntashobora kuguma hahandi nyene uko buca nuko bwira ugenda level wa mu byo buri kurakora. Urumva sinovuga ko indirimbo zinganya amaviews vraiment indirimbo ku mutima ikiraduga gusumba izindi zose maze gukora kandi mu gihe gitoyi ndashima aho igeze mugabo n'ubu ntirashika aho nshaka kabisa. None kugira ishika aho ushaka kwishika uri kukora iki? Ndiko ndagerageza nyene uko nitanga nyene uko nshoboye kubera sinoca hejuru ngo nce nguruke nca mu nzira abandi bacamwo niya nshikana ngashika itanshikanye naho ngasubira inyuma nkongera kuzoyicamwo kandi. Okay Wizking uramaze kwicuza igituma wabaye umuririmbyi? Oya sindicuza impamvu nabaye umuririmbyi kubera naho bansupportinga ntibansupportinga inzoguma ndirimba kubera niyo ni mano mfise. Biramaze gushika kumva umuntu akubwiye ati Wizking ntavyo uzi kuririmba hagarika? Babagenzi umwe ko murafinata ashobora kubwira ngo ntiwishime ngo urazi kuririmba ntavyo uzi. Tureke gufinata uyu munsi haraje umuntu duhuriye ngaho turasotse duhuriye ngaho arakubwiye ati Wizking shakureke konona amahera yawe shakureke konona umwanya wawe kuririmba ntavyo uzi iyo commentaire we yakira gute? Nosha ndamubaza ko muyo nonona harimwo gwiwe kubera jewe nije no banzi ico ndiko ndakora kandi nije no banzi n'igituma ndirimba wewe no mureka akavuga byiwiwe je no bandiko nonona amahera gwanje ntabwo no nagiye kumusaba sponsor. Wizking urakoresha Facebook? Ndayikoresha
ndafise na page yanje ya Wizking Imana irambona. uramaze gupostinga ikintu hama hakaboneka commentaire mbi, iyo commentaire yavuga gute? Niravuga nabi, ntabwo ndapostinga ikintu ngo haboneke commentaire mbi. Really? Vraiment ni kweli. Yeah. Okay, basi uramaze kubona uwo vyashikiye? Benshi mpanda bibona. Iziya commentaire baba ishire muri place yiwe, wo kwiyumva gute? Ziya commentaire no ziryohererwa kubera nimba ari guponda ikiguha kuruhaje yo gukora neza. Nimba bakoze nabi bakaguhanura, hariho benshi baciyumvira ngo babafatse. Gusa jewe mbonye commentaire itandukanye n'izabandi. Kubera umuntu agushira ko like y'ikintu mugabo bitari bikenewe. Mugabo ubundi nawe akakiraba neza akavuga iki kintu reka ndakwandikira ndakubwira impamvu atari ciza. Uwo muntu abaguhaye kuhaje yo gukora neza. Industry y'umuziki w'u Burundi, wowe ku bwawe uyihereza nde? Ninde uyihereza nka King? Why? King wa Flavor. Burundi Flavor nako. Murantunga sindayita Buja Flavor kuko ihurikiyemwe abaririmbyi benshi baba Barundi, baba abanyabujumbura, abanyagitega ndetse n'u Burundi buzima. Ndayita Burundi Flavor. Uyihaye nde wewe? Ndayihaye umukozi, umuririmbyi wese yitanga kubera arashobora kuyiyobora canke ntayiyobore hakayiyobora uwundi. Nta King wa Buja Flavor hari, twese turabakozi, ahubwo turabakozi beza twese. Umuririmbyi ufise indoto zo gukorana nawe ninde? Ya ni benshi, ndafise indoto zo gukorana Big Fizo, Kidumu, nk'abasatubi. Yani benshi abaririmbyi bose bashoboye ndifuza gukorana nabo kugira twubaka umuziki wacu. Mugabo abo nifuza cyane nabo nyene, ariko umuntu wese ashoboye ntegerezwa gukorana nawe kubera ni talent yiwe iba ihuye n'iyindi. Uramaze kuvutanguye gukora umuziki wawe hari ahantu umaze kugushikana wamye wifuza kuva kera? Ya umuziki umaze gushikana abantu nshima kubera ndazinanye n'abantu batari bake kubera music, kandi for sure ndazi ko ibintu bizogenda fresh. Hari umuntu mu kuva mu buto wavuga ati je ndashaka kuzokora mu kiganza cya naka, ukavuga ati niwe yakwenspiye? Uwo muririmbyi ninde rero? Niwe nkeneye iryo zina ni rya? Iryo zina ntari hari, ni inspira ku muririmbyi wese ashoboye. Sigura ko Wizking yatanguye umuziki ata muntu numwe ari nka role model wiwe. Wizking yatanguye umuziki akunda umuziki ndundi, kandi umuririmbyi wese akora neza naramwumviriza. Ndashoboye gutora talaya naka nkayivanga na talaya naka nkakuramwo inspiration. Nukuvuga sinovuga ko hariho umuntu jewe novuga ngo ni naka ngo yaranyispire. Niyo mpamvu ishiramwe ingufu nanje kugira nanje ndayo kunzoba inspiration y'abandi. Mu gihe watanumwe yigeza kwinspire, wespire na bose. Nabwiye ko ari melange. Yes, abantu benshi bazi ko abaririmbyi ari Banywa Urumogi. Wizking ababwira iki? Yo abaririmbyi sinobavugira. Wewe nk'umuririmbyi uri muri bo? Ya baririmbyi nka Vraiment nta Urumogi kandi ntatabinwa. Abandi sinzi kubera abo tumaze kwicana bamwe ndazi ibyo bafata, hari akahoga bafata bamwe ndakazi, mugabo ibintu by'amatabi wapi sindabibona ku baririmbyi benshi. Sigura ko Wizking adafata agataba, adafata urumogi, ahubwo afata akayoga, sivyo? Ya ngenda nk'inzoga mugabo simborekwa. Meruka guhura n'umuntu arambwira yuko Wizking wa muririmbyi w'u Burundi bahuye ari karatembagara, sivyo? Commentaire hizo braza misi sianguka hata siku moja. Wizking ushobora kumara ikazi zingahe? Ikazi ni inzoga 3 mara jewe mu ikazi.